Ndabaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbereye birumvikana neza ko mutaba muri mu bibanza bimwe nico gituma bamwe ndabaha mwiriwe abandi nkabaha mwaramutse birumvikana neza. Mwizere ko mumeze neza ahanje meze neza jewe ndashimira Imana niba yabikoze kugira ngo nshobore kuganira namwe muravyumva neza nawe nezere ko meze neza, ariko ushaka kuba utameze neza ndabizi kubera tubaye mu isi birimwo ibibazo, isi irimwo ingwara, isi irimwo ubukene, isi n'ibibazo bitandukanye. Wumve ko ndakuremesheje ushobora kuba utameze neza ariko uri kurumviriza video yanje uno munsi, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba uri mu bitaro, ushobora kuba wagize isanganya, ushobora kuba upfunzwe, ariko wumve ko ndakuremesheje ibintu bizogenda neza, siko bizohora. Ibibazo si wa mbere wobigize, benshi baragira ibibazo ariko birahera. Wumve neza yuko Imana ibihari kandi mu nyuma bigenza neza, burya byo ducamwo byose Imana ibibizi. Nico gituma ndakuremesheje bizogenda neza cyane uko waba uri kose utekane bizogenda neza, ureme ndakuremesheje Imana irahari izobikora kandi bizogenda neza. Mwumve neza yuko rero mba ndabaramukije kandi abakunda cyane, mba nifuza ko bana namwe kenshi kugira ngo tube tuganira bitandukanye. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje yitwa Apo Business. Nishimye cica ibintu bitandukanye, ama video yo kwiteza imbere haba mu kibano, mu vy'uburyo, vya motivation, video zibatera intege, video zibahanura kugira ngo tubone gutera imbere mu bitandukanye, haba mu buryo, haba mu vyo twiyumvira mentalement, haba mu kibana aho tubaye mu bagenzi. Mwumve neza yuko ari video ziba zubaka umuntu mu buryo butandukanye kandi bikanyohera kubana namwe misi yose. Uno musi nashatse ko tuganira ku kintu kenshi cabubatse, ariko sindi kuvuga ivyo mu rugo canke ivy'ahantu harehare, mvuga ivyo mbona mwibarabara canke mbona mu nzira bitinyegeje bishobora kubonwa n'uwari we wese. Sinza kuvuga amabanga y'urugo kuko amabanga y'urugo muhava mumbaza vyinshi, reka mvuga ivyo mbona mwibarabara. Rero murambona umudamu canke umushinga ntahe, reka mpere ku mushinga ntahe, ugasanga umushinga ntahe kumwe n'abadamu wiwe bariko baragenda mwibarabara canke mu nzira canke mu rubanza, bari mu rubanza barahuye n'inkumi imeze neza physiquement, novuga ngo afise isura nziza. Vyarivyo byose nimumbaza vyinshi, murashaka kuramuka kavuga muti afise isura nziza canke physiquement uko tumubona ku rukoba, uko yubatse ameze neza ndazi ko mubizi. Hanyuma ukabona umugabo arahindukiye araravye, kaje mbavuze ngo urya nkumi ni nziza kabisa. Ubwo hari kumwe n'umugore wiwe hari kumwe n'umugore wiwe agaca avuga ngo urya nkumi ni nziza kabisa. Aha umugore arumva bari kumwe, bari mu rubanza canke bariko barafatanya urugendo, ndetse akanamuhamagara akamusifura, akamuhamagara ati ngwa hano. Umukobwa akaza bakaganira, washaka hari igihe bishika bakagera kure na nimero ya telefone akayimuha, umugore abona. Ico nshaka kumenya ngaha, umugore avyakira gute? Nimba uri umudamu, nimba kumbure ushaka kwame mutaranubaka muri abafiance bisanzwe, mukaba muri mu rukundo kumbure mwimirije kubaka canke hari umugambi ufitaniye wo kubaka, ariko kumva avuze ngo urya nkumi ni nziza. Muri kumwe, muri mu rukundo, mwimirije kugira mariage, mufitaniye umugambi canke mwarubatse. Shaka kumenya ukuntu abakobwa mu bitahura canke abadamu muvyakira gute iyo umvise umugabo wavuze ngo urya nkumi ni nziza, kanayihamagara bakanaganira kandi ubona. Ivyo ntibishikira, navuze ko bishikira abahungu n'abagabo, ariko n'abakobwa birabashikira, kuko namaze kumva umugabo avuga ngo je madamu wanje arabizi ko je mvugisha abandi bagore, ko mvugisha abandi bakobwa, ko gusukana n'abandi bakobwa atakibazo kihari, ngo ivyo madamu wanje arabizi neza. None arabizi biramuryohera, aravyakira neza canke nyene hari igitsu canke nyene hari ukuntu nyene avuga ati narihanganye ariko ntibimuryohera. Ica kabiri, urashaka gusanga umugore yarubatse afise umugabo arabana mu nzu,
canke ari mu rukundo n'umuhungu kumbure mivyo kugira mariage ariko ntikibuze ko abana yandikanira message n'abandi bantu kumbure yarubatse haguma yandikanira message n'abandi bahungu kumbure bakundanye kumbure abagenzi bakorana kumbure bandi bantu bazanye kundi kuntu haguma izo message ziraba kuri ivyo bintu vy'urukundo araba kuri ivyo bintu vyo kuryamana kuri ivyo nyene ama message y'ibanga kandi yubatse ubwo n'umugore nyine ashaka kubwira abandi ngo je n'umugabo wanje arabizi ngo yuko je mvuga n'abandi bahungu sohokana n'abandi bagabo sohokana n'abandi bahungu koko none biraryoshe nico kibazo ufise uri mudamu urasohoka n'abandi bahungu nini misore urasohoka n'abandi bagabo umugabo wawe ntavyazi ariko aza mu mugore ngo n'umugabo wanje ngo arabizi ngo je ko ngusohokana n'abandi bantu koko biraryoshe reka nabwira akantu numvise hanyuma umwe wese araza kumva uruhande yoba arimwo guhera no munsi hari akantu numvise ngo iyo umugore reka mpere ku mugore ubu naho umugore ngo yubatse canke ari mu rukundo n'undi muhungu akandika message yanditse akaba atifuza ko umugabo wubatsikanye abimenya canke umuhungu bakundanye abimenya ngo abarenze ibigo wewe kumva zino video urenga ibigo kangahe message yose wanditse wubatse canke ufise umuhungu mukundana ukayandikira uwundi mugabo canke uwundi muhungu ntushake yuko umuhungu mukundanye by'ukuri canke umugabo mwubakanye abibona uburenze ngo ibigo wowe nteze amatwi ucumbwira uti je ngerageje kuraba jewe ndenga ibigo kenshi canke sinigera ndenga ibigo nimba wubatse ubuka uri kurumva zino video nta message wandikira abagore canke abandi bakobwa kuburyo uvuga uti madama yabonye ibara ryo bariguye nimba uzandika wama warenze ibigo burya ngo kurenga ibigo si kuryamana vyonyene nimba ariko biri urenga ibigo kangahe hari kindi nimba utoye amafaranga canke ikintu cingana cyo cose kado yari yo yose uri umugabo canke uri umugore ukayiha uwundi muntu mutubakanye kuburyo uvuga utubakanye canke dukundana yo bimenya ko namuhaye n'amafaranga ko namuhaye no pantaro ko namuhaye no shati yo bimenya barajyo bariguye ukamuha winyegeje naho nyine ngo uburenze ibigo naho uriho kuraba neza urenga ibigo kangahe nta message wandikira umugabo canke undi musore nta message wandikira umugore canke yindi nkumi kuburyo uvuga utubakanye yimenye ibara ryo bariguye kuburyo wandika unyegeje uje koneka utera ufuta kugira ngo mwubakanye canke mukundanye ntabibone nimba ivyo wari ubikora wama warenze ibigo wama wagiye kumuca inyuma niko babivuga naho kuraba neza nimba ivyo uhora ubikora ubundi hari ngo nyine usangamwo hari kutumvikana kubera ivyo bintu bimwe mumejije kubabwira no kuraba neza urenga ibigo kangahe nta message wandikira mutubakanye kuburyo uvuga utubakanye se yakwa bimenya nta kado utanga kuburyo uvuga utubakanye shaka bimenya nayihaye undi mugabo ariko umugabo wanje se cyakwa bimenya ko namuhaye kado aho ngo uba warenze ibigo uba waciye inyuma uwo mwubakanye no kuraba neza rero yuko utari muri uwo mugwi w'abantu ni muri uwo mugwi w'abantu wama warenze ibigo ndabashimira cyane kuba mubana nanje misi yose muntega amatwi ngerageza ko tuganira byinshi biba byubaka hanyuma bigatuma umuntu haba mu kibano haba mu mutwe haba mu vyakora mu vyumviro bigaheza bikungura umuntu agashobora gutera imbere mu bitandukanye ndabashimira cyane ushobora kuba utaragira sabone kuri chaîne yanje Apo Business ushobora kugira sabone ntaco bitwaye ubu nteye intege birandyohera wumve neza yuko bari ibintu nshima cyane tuzosubira naho butaha